amaso Nshuti bagenzi turabaramukije. Umuryango w'umukuru w'igihugu warateguye igisabisho c'imisi ndwi c'amashimwe yo gukengurukira Imana ku bitangaza yakoreye Burundi, bongera basaba Imana yuko yoziga mu Burundi n'abarundi. Ico gisabisho cabereye mu ntara ya Ngozi aho bita mu VYEGWA vy'Imana. Hari kwigenekerezo ya 29 ukwezi kwa Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2015. Ayo masengesho yatangujwe n'igisabisho c'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Pastor Denise Nkurunziza. Duhamagaye amaraso ya Yesu Kristo yoza ico ry'ivyaha kubw'ivyaha byose twakoze muri iki gihugu cacu. Ivyiyumviro bibi, inzigo n'ishari mu mitima y'abarundi vyaratubayemwo. Duhamagaye amaraso ya Yesu Kristo yoza ico ry'ivyaha ngo abatwikire, kandi ayo maraso arimwo n'inkomezi. Nuko rero turaje tugushira hejuru umwami. Ikituzanye uyu munsi no kugushima no kuguhimbaza. Amashimwe tuzotangira aha azoshike ku Murundi, mitima y'abantu yubatse mu gihugu cacu. Mw'izina rya Yesu Kristo urakoze Mana yacu kugiye gutangurana natwe muri kino gikorwa kidasanzwe. Turagushima ko imisi muri ino misi mw'izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu niho tubisenze twizeye. Amen. Uwaserukiye buramatari w'intara ya Ngozi amaze kwakira abashitsi, umukuru w'igihugu nyenicubahiro Petero Nkurunziza yaciye atangura icese ayo masengesho mu kanyamuneza ntangere. Mwakire ubuntu bw'Imana. Mwakire ikigongo c'Imana. Ibyo si ivy'abantu, ni ubwiza bw'Imana twaje kwironderera gusa. Kandi mu butahukane duga niyo bendera. Nahandi bwururukira naha nyene ha. Bwa buntu bw'Imana bwurukira ha nyene. Aha. Ubwiza bwanje muzobonera hehe imbere. Si mu kirere ni ngaha mu Burundi nyina ha. Iri bendera ni Burundi. Mwakira ubwiza bw'Imana. Mwakira ubuntu bw'Imana. Duza amabendera. Ndakubwira ukarimanwa n'akazi kawe. Iri bendera no kuri duza. Irimo inyenyeri zifise amasonga 6. Si inyenyeri yayo yose. Yemwe turakwiye gusaba imbabazi. Mu mice yose. Ku mukuru w'igihugu, ku bakora mu biro by'umukuru w'igihugu, mu basoda, mu bapolisi, mu bacamanza, mu bari mu ntwaro, mu bashinga amateka, mu bakenguza amateka, mu bakozi b'Imana, mu madini atandukanye, harakeneye gusaba imbabazi. N'abandi. Aya mezi 8 heze habaye kugwa gukomeye cyane. Ni naco gituma kuya duhagurukane n'Imana bidusaba kwanza gusaba imbabazi. Uri muhira icara muhira. Uje mu cumba uja hose usaba imbabazi kuko ivyo aka kajyo turonse mbere gutangura n'urugendo. Nukagisha. Saba imbabazi. Abamenyesha makuru saba imbabazi. Abanyamahanga ari mu Burundi mu gihugu cacu ciza saba imbabazi.
Imana irabazi, Imana irakubona, nta kintu na kimwe ushobora gukora munsi y'ijuru Imana itabona. Wo kwiyumanganya uko ushaka kose, muga nta kintu na kimwe kiba munsi y'ijuru Imana itazi kandi itabona. Twaje gusaba imbabazi. Ubugira gatatu, twaje gukenguruka no kwinginga. Tuzokenguruka ivy'Imana yadukoreye, ivy'Imana ikoreye igihugu cacu. Mwifata ivyoroshe. Iyo atari Imana nitwa turi ngaha. Tuyikomera amashi. Ndabisubiramo, iyo atari Imana nitwa turi ngaha. Namwe niho muri ngaha. Igisabisho c'uyo munsi casozerewe n'ururirimbo ruhayagiza Uburundi. Burundi bwacu, Burundi buhire, shingicumu mu mashinga gabintahe y'ubugabo kugingo. Warapfunywe ntiwapfuye, warahabishijwe ntiwababuka. Uhagurukana ubugabo uri kugira. Komegwa amashina makungu hakimundu naba wisambirane mu mashinga. Urundi gacu ragira basokuru ramuswinahe n'ibihugu fatanijishaka n'ubuhizi. Vuzimundu wiganzuyu wakuganza. Urundi gacu nkora mutima kuri twese, tugutuye amaboko, umutima n'ubuzima, Imana yakuduhaye kudutungire. Hora n'ubumwe n'abagabo nitekane, sangwa n'ugweze, sangwa n'amahoro meza. Camukazungagiza ibendera y'Uburundi imbere y'Imana. Turi mwishimwe ry'Imana, tudugije ishimwe. Twitegure kugira urugendo rwiza, tugende turashima Imana. Ngo abizera Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Bukeye bwaho, aho ni ku munsi ugira kabiri, harabaye inyigisho zatanzwe na Pastori Bajat, umunyamerika afise amamuko yo muri Aziya. We wati Uburundi bwarahezagiwe kandi Imana izoburinda. As we were praying, a number came to my mind. And I looked at him. And I said, Your Excellency, 15. 15. Just say 15. 15. I said, it's not 10. It is not 20. It is 15. I don't understand that. I said, I get a word from God. 15. And at that time, I did not know your constitution. I did not know your rules of election. I have no idea. Then God spoke to me. And I said, you're going to be president for 15 years. Not 10, not 20. In the old palace in NGOZI here. And God knows I'm telling you the truth. And I realized the problem rose not only in Burundi, but in the UN, in America, in Europe, in Belgium, and many places. I was at the airport in Nairobi, and a lady with the UN passport, very respected lady,
We were standing on the way to go into the lounge and to be checked. And I said, finally, we're here. I said, where are you going? Oh, to Italy, she said, to Rome. And I said, I realize you work for the United Nations. Said, yes. I said, where did you come from? She was in Nairobi. She said, from Burundi. And I said, how is it in Burundi? She thought I have no idea about Burundi. Oh, she said, that man is trying to run for a third term. I said, who is that? The president, you mean? No, she said, against the Constitution. And in my heart I said, hallelujah. Hallelujah. And I said, can I tell you something? I said, I know that man. She was shocked. I said, he's my friend. I respect him greatly as a president. In fact, I said to the people in South Sudan, to the European ambassadors and others, I said to them, listen, in all Africa, I can say to you, this man is one of the best presidents lives in Kenya. Uyo mukozi w'Imana Bahajat amaze imyaka irenge 60 atanga ubutumwa bwiza muri Aziya, Amerika yo hepfo no muri Afrika. Ati ibintu byarayangaye mu Burundi kubera bungere b'amashengero bataye ubusho bw'intama. You Christians became so coward. I am ashamed of you. I am ashamed of you. If you are from NGOZI, you're okay. But if you are from Bujumbura, God have mercy on you. God have mercy on you. God have mercy on you. You run out. You run away. And if you're listening to me on television, I say in the name of Jesus, repent, pray, turn back to God, pray for your president, pray for your country, stand for the truth. 2 more points. What do we do now? What do we do now? I attended the day when His Excellency started his campaign. Yes, a little bit north of here. And I was amazed. The cars were about 10 kilometers almost long. You were there, Your Excellency. You remember that? I saw you there. I saw you there. When I walked in the meeting, I love you. There were about 1 million people there. The people love this man. I said, now I can see why they are afraid of him. How much the people love him. I saw him. I walked with him. I ran with him 4.5 kilometers on the day of peace. At that time he was only 45. And I was 65. And I was tired. And he would slow down a little bit to have mercy on me. And then we went down. And he began to make bricks with his hands and build schools. In Bujumbura, he was cleaning the streets.
and beautifying the city. There is no president in the world have done what this man has done. There is no man in the world, anywhere in the world, have made bricks with his hands and built schools like he did. What do you want? Democracy. I love it. He respects democracy. You have election with democracy. You follow democracy. You have opposition. And His Excellency the first Vice President is from the opposition. His Excellency second. This is amazing. What more democracy you want? This country is an example of democracy. This country is an example of freedom. I believe with all my heart there is more democracy here than in America. What do you want? What are you asking for? Then I heard about the coup. I was in Juba. And that day, the 14th of May, that same day, it was my celebration of 61 years in ministry exactly. Started on May 14, on a Friday night, 1954. And I was very worried. I couldn't sleep. I was calling this man that I respect and love, Albert, every few minutes. He said, Dr. Patarse. I knew where he was. He was where? You know that. When this coup started, it was in Addis Ababa. And the Lord showed me how he's coming back. Dar es Salaam, sorry. And God showed me how he's going to come back. And I kept quiet. And I prayed. And I said to the Lord, I said, this is my ministry anniversary. I received gifts on this day. I said, I'm asking you for one gift. Bring him back. Bring him back. And I said to God, I will celebrate it all my life. It will be the greatest gift I received. And I said, God, tonight, today, and at 11 o'clock, before the day was finished, Albert called. And he said 2 words, 3 words. He is back. And I said, Hallelujah! Amen. And I received my gift before the day was finished. And I will celebrate it every year. Every time in May 14, I will say, thank you, Lord, for my beloved son, His Excellency, the President of Burundi, is back in office. That's why I said, if I came here and said nothing for this whole week, it was enough for me.
nukuvuga kuba gusanga handa to see babona his gutya face safe. kubona gusa ari muzima agihema nivyo birampagije. I give all the glory to God. Umva icubahiro cyose ndagiha Imana yo mwijuru. umuvugabutumwa pastori Bajat yarabandanije gutanga inyigisho ku muhingamo. Listen very carefully. Munkurikire neza. I'm reading from the Gospel of Luke chapter 13. We are reading to you Ngiye gusoma rero ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Luka 13. a message that's very dear to my heart, Ubutumwa bwiza by'ukuri bwankoze ku that mutima. explains the way of salvation in a very good way, a clear way. Kandi n'amajambo asigura neza ibijanye n'agakiza. Luke 13 Ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka Verse 13 kuva ku murongo wa 10. says, and he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. Haba ngo ku munsi w'isabato yigishiriza muri imwe mu masinagogi. And behold, there was a woman with a spirit of infirmity for 18 years, Ngo hari umugore winjiyemo impwemu itera ubumuga yari amaze imyaka 18. and was bowed together and in no wise could lift up herself. Kandi yari ahetamye adashobora kunamuka na gatoyi. But when Jesus saw her, he called her unto himself Hama ngo Yesu amubonye aramuhamagara amubwira ati, and laid his hands on her aramubwira ati nyina wanje, and said to her, woman, thou art loosed from thine infirmity. ati urabohowe ubumuga bwawe. And immediately she was made straight and glorified God. Hama ngo mu nyuma amaze kumurambira kw'ibiganza uwo mwanya aragororoka But when the ahimbaza chief Imana. of the synagogue saw that Jesus healed on the Sabbath day, he answered with indignation and said to the people, Hanyuma ngo ari ku mukuru w'isinagogi yitonganiriza ivyuko Yesu akijije uwo muntu ku isabato abwira abantu ati, there are 6 days in which men work, in them therefore come and be healed, and not on the Sabbath day. ati hari iminsi 6 ikwiye gukorwamo igikorwa aba ariyo muza ngo mukizwe. But Jesus answered him and said to him, thou hypocrite, does not one every one of you on the Sabbath day loose his ox or his ass from the stall and lead them away to watering? 15 abango umwami Yesu aramwishura ati, mwanjyajyamwe mbega umuntu wese muri mwebwe ntazituri nka yiwe canke indogoba yiwe mu ruhongore ku isabato akayijana akayishora. I want to be very clear. Ndashaka rero ndababwire neza A few points. ndabatomorera ibintu I bikeyi want you to understand them clearly, please. nkeneye ko mutahura neza. Satan has bound every person from Adam until our days. Satani yari yaraboshe abana b'abantu bose kuva kuri Adamu n'abamukomotseko. Started with Adam and Eve. Yatanguye igihe yahenda Adamu na Eva. Even Abraham one day. Na Aburahamu umunsi umwe byarashitse. And Moses. Na Mose and David. Na Dawidi. And Solomon. Na Salomo. And Isaiah. Na Isa, na and Paul the apostle. Na Paul intumwa Paulo. All of them made mistakes and sinned. Aba bantu bose bana bakoze ivyaha. No one stayed free without being bound by Satan. Nta muntu numwe yabaye ngaha mu isi atigeze ageragezwa na Satani. No prophet. Nta muhanuzi. No teacher. Nta mwigisha. No doctor. Nta mwigisha byanditswe. No president. Nta mukuru w'igihugu. No king. Nta mwami. No prince. Na uganza. Even King David. Hamwe n'umwami Dawidi byaramushikiye. We know the story of him when he killed the husband of a woman to carry her. Twazi inkuru za Dawidi ngene yishe Uriya yishe umugabo yishe Uriya kugira gushaka gufata umugore wiwe. Satan bound everybody. Satani yari yaraboshe abantu bose. Including you. Nawe ubwawe kandi urimwo. Including you. Nawe kandi. Let me tell you 3 steps very quickly. Reka ndabwira intambuko 3 zikomeye. Listen. Mwumvirize. Say with me. Umusubiremo n'amajambo. Say with me. Number 1. Uvuga uti icyambere. Number 1. Uvuga uti icyambere. This woman had a spirit of infirmity. Uyu mugore doje gusoma yari afise imwemu yamutuma aguma asutamye. She was weak. Yari afise intege nke. And we all have weakness. Kandi murazi twese turafise intege nke. I have them. Ubumuga. Nanje nafise. You have them. Nawe ukagira ubumuga kana. Listen to me wherever you are seated. Shaka ndagusaba unyumviriza aho wicaye ho. We have desires. Twese turafise ivyifuzo. Many people have those longings. Abantu benshi muri twebwe barafise ibintu bakeneye. And the devil comes. Hanyuma Satani agacaza. And says, agacavuga ati, that's a beautiful woman. Oh, ngwera uje mugore ukuntu ari mwiza. Get her. Ngo muraba ukuntu ngo nawo that's a bottle of beer. Hari icupa ry'ibiyeri gusoka Drink kumusore. it. Ufa kumusoro yagusa. And you will forget all your problems. Hanyuma mugore nimwamara kuryama uzoca wibagira ingorane zose ufise. And in the streets.
hanyuma mu mabarabara people say to young people, ugasanga abantu rero barabwira abantu oh, there is little drugs. bakubwira ngo wewe mwini wanywa akakanu gusa Use it. ufe kuko And you will be the happiest person in the world. muri yo mara kugatsonsomera neza uzocuba umuntu anezerewe gose. Or somebody say a word. cyangwa umuntu akubwira ijambo And the devil says, hamwe satani ashakubwira answer him. ngo arakugaye. Fight him. ngo musubize. Do something. ngo nawe agira icyo ukoze. We get angry. ugasanga turashavuye. We fight. tukagwana. We lie. hama cyangwa We tukabesha. desire. ugasanga turayifuje. We fight each other. tugasanga turanagwanye. We hate one another. tukankana urwango rudasanzwe. Listen carefully now. aha mumvirize neza rero. Jesus sees you. Yesu arakubona. He knows your name. kandi arakuzi n'izina ryawe Oh, you arakuzi. say, wowe uravuga ati I am just a boy in Buye. ati jewe ndakantu gusa kibere ngaho kibuye. I am just a simple person. ati jewe ndi umuntu wo ngaho gusa atashamaze. God knows you. imana irakuzi. Jesus loves you. Yesu aragukunda. He cares for you. kandi He arakwitayeho. knows where you stay. arazi n'aho agiye uba He muhira. knows the day you were born. arazi n'umunsi And He wavukiyeko. looks at you now. hama uyu munsi ariko arakuraba. Whoever you are. aho uri aho nyene wicaye If you cyangwa are in uhagaze. government, yaba ukorera muri if leta you are in the army, cyangwa uri mu gisirikare if you are a farmer, cyangwa ukaba uri umuntu if you w'umurimyi are a student, cyangwa ukaba uri umunyeshuri if you are a teacher, nimba uri if you are umwigisha a professor, cyangwa ukaba uri mwigisha muri kaminuza. Jesus sees you. Yesu arakubona And He sees all the wrong things you have done. kandi na vya bindi byose by'ivyaha wakoze arabibona. Number 3, icya gatatu He says, yaravuze come to me. aravuga ngo nimuze mwese. Jesus is calling you. Yesu uyu munsi akora guhamagara ngo This nuze. woman came. uyu mugore yaciye yitaba And tonight, this afternoon, hama rero kuna muhingamo Jesus is calling you to come. Yesu akora gutumira ngo uze nawe Right now, uyu mwanya nyene wherever you are, aho ushaka kuba uri hose wherever you're standing, aho ushaka kuba wherever uhagaze you're sitting, cyangwa aho wicaye whoever you are, umva uwo uri wese listen to me. shaka unkurikire. God knows you. imana irakuzi He knows your sins. kandi irazi n'ibyaha And He's byawe calling you to come. kandi ikwiye guhamagara ngo He uze wikaze. says, iriko iravuga I iti died for you. ati naragupfiriye On the cross, ku musaraba I gave my life for you. natanze ubuzima bwanjye ku Come bwawe. back to me. ngwino ugaruke kuri jehewe. Number 4, icya kane when you come, niyo mara kwitaba He will touch your life. yesu ashaka gukora ko When guhindura. you say to Him, niba mubwira uti Lord, I'm a sinner. ati mana ndi umunyabyaha Save me. nkiza ibyaha byanje Forgive me. mana umbabarire Change me. umhindure. He will change you now. ako kanya nyene aca You will guhindura never be the same. kandi ntuzongera kumera uko wari umeze. ku muhingamo umukuru w'igihugu ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bararemesheje igisabisho cyo guhimbaza Imana.
amaboko hejuru, amaboko hejuru, amashe ku Mana yacu, amashe ku Mana yacu, amashe ku Mana yacu, amashe ku Mana yacu. Nakanyamuneza ko n'umunsi ugira kabiri, umunsi ugira kabiri twabatumiriye amasengesho gushima, amasengesho yo gukengurukira Imana, amasengesho yo gusengera igihugu, amasengesho yo gusengeranira, amasengesho yo gusaba ubwiza bw'Imana, amasengesho yo gusaba ubuntu bw'Imana buze bubane natwe mu myaka 5 iri imbere. Turabashimiye rero mwebwe mwese mwitavye ubutumire uno munsi. Kubw'ivyo tubashimire kandi tunashimira Imana yabashoboje mu kwikomera amashi no kwikomera amashi. Turabashimiye cyane. Turashimiye cyane akigoro mwagize no munsi. Nkuko twama tubivuga dusaba Imana yuko vyandika muri cya gitabo cyawe ntibagiranwa. Ibi mwakoze no munsi mukuza muri kiyaya c'ingozi cyo mu VYEGWA. Basokuru bita ivyegwa vy'Imana. Imana ibahembere. Imana ibahezagire kuri mwebwe. Imana ibahezagire kuba kino gikogwa mwebwe imiryango yanyu, abana banyu, abuzuku n'abuzukuruza gushika ku rungano igihumbi. Turashima Imana yuko no munsi utubere umunsi mwiza cyane. Ahantu hari ubwiza bw'Imana. Ahantu hari ubwiza bw'Imana. Tuwaje kurondera ubwiza bw'Imana. Ari kibanda gitwereka buri saha hari ubwiza bw'Imana mu kino kiyaya. Ntabwo wumva wewe. Murumva ubwiza bw'Imana. Murumva ubwiza bw'Imana. Mwakira ubuntu bw'Imana. Mwakira ubuntu bw'Imana. Mwakira ubuntu bw'Imana. Mwakira ubuntu bw'Imana. Wibuke amajoro wasenze. Wibuke na ya minsi iyi Mana twaje gutambira no hano. Tugasimba twigera hejuru. Ugiye kwibona. Gusumba bwa bwiza twaje kurondera. Warumaze ko ubwiza igice gito gusa. Hari ubwiza bwagutse bw'Imana ugiye kubona. Kandi ubwakire. Wakira ubwiza bw'Imana. Umunsi ugira gatatu hari haramukiwe pastori Eze Abat wo mu gihugu ca Nigeria. We wati Uburundi ni igihugu ciza kiri mu minwe y'Imana. Miracle in this land. Igitangaza hano. Miracle in this place. Uri gitangaza hano. Miracle in this place. Igitangaza hano hano. Because you are God's miracle. Kubera ko rero mwese muri bitangaza vy'Imana hano. Nothing can be added to you. Nta kintu na kimwe gishaka kuzokunanira. Nothing will be removed from you. Nta kintu na kimwe uzokwakwa. You are a miracle. Wowe uri gitangaza. You are God's idea. Uri icyimviro cy'Imana wewe. Complete purpose. Wewe uri ntumbero y'Imana yashitswe. God is not afraid. Imana ntifise ubwoba. To create a person like you. Ngwiremo umuntu ameze nkawe. Why will you be afraid? Mbere kweri ko wagira ubwoba. To accept who you are. Ngushobora kwemera ishuri. Wherever you born is doesn't matter. Aho wavukiye hose naco hatwaye. Your father does not matter. Papa wawe yakuvye naco atwaye. But there is a purpose in your life. Kuko hariho umugambi Imana ifise ku buzima bwawe. There is a reason for Burundi. Hari impamvu Imana yaremye Burundi. That Burundians are not Europeans doesn't matter. Hari igituma nimba Barundi atari abanyaburaya hari impamvu naco bitwaye. We need to understand our place. Dukiye gutahura neza ikibanza Imana duha. Our calling. Umuhamagaro wacu. When you know who call you, mbega washaka gutahura waguhamagaye. You will know how to answer. Nuzomenya guhamagaye uzomenya ukuntu uri bwite. When you know the man behind you, ni wamenya umuntu ari nyuma yawe know uzomenya where you are going to. iyo uri kuraja aho ukuraja. Every instruction umva ijambo ryose has a direction. Instruction cy'imvura cyose bagutumye haba hariho umuntu yagutumye. Igihugu cyose kizogera kugwanya. The powers that harass you. Ubu baje bwose bwaza kukuburagiza. We Africans. Twebwe rero nk'abanyafrika. We say enough. Turavuga tuti twebwe enough birarangiye. Birahagije. Birahagije. Hallelujah. You are the only one I know. Ni wewe gusa jewe nzi. Your love we never see. Urukundo rwawe ntizohera. You are the only God we serve. Ni we Mana gusa dukorera. Your grace we never see. Ubuntu bwawe ntibuzohera. The only God we serve.
The only God we serve. The only God we know. Amen. Amen. Are you ready? Are you ready? Do you know what it means for Abraham to carry his son? Do you know how many years Sarah waited for the son? Going to slaughter the boy. We want to tell the world that this is our own. This one is our own. Can you say my president? Now we need to protect him. We need to protect him. Only love is his security. We need to secure him. I kneel before all of you to ask you, please, let us secure what God gave to us. The Bible said Jesus came unto his own. His own rejected him. But as many as accepted him, to them he gave power to become the sons of God. We need to accept our own, no matter how little we have. Ku mutaga uyu muvugabutumwa wo muri Nigeria yarabandanije inyigisho. From today, every mouth that is speaking against the president, say amen. Today, any country, any government that will rise against our government, we shut them. We shut them out. 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 Nibikunda. 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 Umukuru w'igihugu yasozereye igisabisho cy'umunsi ugira gatatu ashimira Imana kubona ukwezi kwa myandagaro kurangiye amahoro. Turabashimiye cyane. Tunashimira gose Imana yabazigamye kandi kabashoboza kuza ngo dusangire umunezero w'Imana. Reka tusubire kandi tuyikura ubwatsi tuyikomera amashi ko yatunejereje kuno munsi mwiza. Turashimire kandi abakozi b'Imana baje baturuka mu bihugu vya kure mu mico itandukanye y'isi, abamaze iminsi badushikiriza ubutumwa bwiza, bakadushingira intahe, bakatubwira ibitangaza bikomeye Imana iteguriye igihugu cacu n'abarundi. Tukabashimira cyane yuko bafashe umwanya udasanzwe, abo n'abantu barushe baruhishijwe n'amasengesho basengera igihugu cacu Burundi, kuko Imana yashize ku mutima wabo gusengera igihugu cacu cy'u Burundi bari mu mice itandukanye y'isi. Kubw'ivyo nabo nyine abashitsi bacu bagize akigoro bakava mu bihugu vyabo, bakava mu bisata bitandukanye ku bice bitandukanye by'isi kugira ngo baze badushikire umunezero nk'uyu, bashikire abarundi n'igihugu cy'u Burundi. Tubakuri ubwatsi tubakomera amashi cyane, tubashimire cyane. Tubona kajya gushimira kandi abarundi sinzi na cyane cyane abakozi b'Imana mu madini atandukanye, mu mashengero atandukanye, basengeye igihugu, bagasengera abarundi mu mweme no mukuri kugira ngo tugere kuno munsi dufise umunezero umeze uku. Satani yipfuze kutugira umunezero nk'uyu, murabizi. Kubw'ivyo rero Imana
mwasenze Imana yumva kandi Imana yishura amasengesho yanyu yarayakira yishura muri abantu beza muri abahize imbere y'Imana dukomera amashimana yacu kuko yishuye amasengesho yacu nakanyamuneza kandi kuno munsi ugira gatatu tunezere duhimbawe kubona turi mu gihugu kiri mu umutekano turi ngaha mu Vyegwa dushimiye Imana dutamba dutarika tunezererwa Imana ku vyiza n'ibitangaza yadukoreye. Iyi Mana yakoze ibi ya Mana wasenga imisi amajoro ukwisonzesha kwawe ngiye yanyishuye amasengesho yawe uri kuratamba unezererwa Imana yakugiriye neza wikomera amashi cyane. Musugira kane harabaye intahe ya Nadine Nzomukunda wahoze ari umushinga mateka mu mwaka w'2005 ni mu mutege yompi. Intahe yanje ihagaze ku bintu bitatu. Icambere ni uko nzi amasezerano y'Imana yavuganye natwe tutarataha tukiri hanze. Icya kabiri ni uguhonyanga ukwirengagiza umuntu ingena ashobora kwirengagiza agahunyanga umugambi w'Imana kandi asanzwe awuzi abitewe na Satani. Aho twari tutarataha tukiri hanze Imana yaratugiriye ubuntu amasezerano iraduha amasezerano kandi ayo masezerano ndumwe mu yashingira intahe kuko narabibayemwo igihe hasinywa amasezerano yo guhagarika intambara. Nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu yaratwibukije mu masezerano menshi duhejeje gusinya twari mu ahantu hitwa Cine Club hama byose birangiye hageze yuko dutaha yaradukoranije aratubwira ati harageze ko dutaha Imana iraduhaye intsinzi kandi intsinzi duhaye si kubw'ubushobozi bwacu ni kubw'ubushobozi bw'Imana ni Imana yonyene ibikoze. Hanyuma rero nitwashika i Burundi ntimuze mwibagire aho Imana yabakuye ntimuze mwibagire ivyo Imana yabakoreye nimwamara kurya mugahaga mukubaka amazu mukamererwa neza ntimuze mwibagire aho Imana yabakuye ati Imana idukoreye ibikomeye cyane. Ico gihe nanje naravyumvise. Hanyuma rero muri ayo masezerano nje naca ndaza ubwa mbere ndiko ndagira resume kuko ni byinshi nca ndaza ubwa mbere mu bategura kubakira ndashika turakira kubera ayo masezerano nari ndayazi kandi ndashima Imana n'abakozi b'Imana baza bakonfirma ico Imana yari yaravuganye n'umukozi wayo kuko Imana yamutoranije kuva kera kandi acavuga ati Imana nukuyiha ikibanza cya mbere muri vyose. Haleluya. Rero abakozi b'Imana baza bakonfirma ivy'Imana yakoze kandi Imana nihabwa icubahiro. Hama rero turashika jewe ndaba mu VYEGWA turakorana mu tarabonye umukuru w'igihugu yakubahwa. Hanyuma jewe rero uko Satani yaramfashe amaze kumfata uko nashitse ndi mu ba protocole biwe muri bonne gouvernance. Hama muri ico gihe nukuri amasezerano y'Imana nari ndayazi kandi narabona ingene vyose bimeze nari meze neza ntekereje kandi Imana ku masezerano yari yaraduhaye yari yavuze ko izotugirira neza twashika i Burundi ibintu bizogenda neza twese. Hama rero jewe maze gushika i Burundi
ndashika nkiri kumwe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu byari bimeze neza, ariko muri ayo masezerano nyene Imana yari yadushikijemo cyandagirirwa ibakwe, ndatorwa kuba umushinga amateka. Maze kuba umushinga amateka rero nari namaze kuva muri bonne gouvernance twatandukanye, ibyo gushika mu nama nshinga amateka ncandaba umukuru, ncandamererwa neza, hanyuma ncambona ngumanurira indege, ncambona nguma ndonka ama frais de mission, mbona ibintu vyiza. Hanyuma rero caratangura rero kwibagira aho Imana yadukuye. Iyo umaze gushika ahantu ukabona ibintu vyiza n'ivyo gusenga mbere rimwe nkabiheba, kuko nari numva merewe neza, kandi ivyo bintu by'ubushinga amateka burya byarankururiye bikomeye, kuko naronse umugisha urenze, ndaronka byinshi. Hama kandi nari nkiri na muto, nkabona nyene ndakomeye, nkibona ko ngira benshi barabizi, nkabona nyene ko bikomeye. Hama rero umaze guta umugambi w'Imana, umaze kwibona nyene ko uri umuntu wo hejuru, uri umuntu nyene yibona, nivyo byaciye bintera n'ubugarariji, bica birantera rero kugarariza. Maze rero kugarariza canjana nyene nyabahururu, canjana n'abandi, donc twari tuzi umugambi w'Imana, ivy'Imana yatubwiye, n'ivy'Imana yavuze kuri nyene icubahiro umukuru w'igihugu, n'ivy'Imana yatubwiye ubwacu. Mugabo rero nanje candirengagiza uwo mugambi w'Imana, bivanye n'imigisha myinshi nari naronse, bijanye n'ivyo nari ndimwo, kuko burya umugisha iyo bakubanye mwinshi rero utakunaniye kugera, usanga bigoye, usanga ugiye mu bintu bitameze neza. Turagarariza, turaja mu bintu nyene vyo kwambara impuzu za vere, tukambara n'ibitambara vyirabura, tugarariza nyene, hanyuma kugira ngo turabe yuko ivyo twifuza twobishikako. Ariko rero muri ivyo byose uko twagenda dukora dupanga imipangu, nkabona imipango dupanga ntishika, nkavuga ati nari ibi bintu ko bidashika, ivyo dupanze nkabona ntibikunda, ivyo dupanze n'amatora yo muri 2010 nibaza ko byari gukunda, mbona vyose biranse. Hanyuma ndavuga ati none ibi bintu kweri Imana niho yaciye inyugurura ubwenge, ndasubira inyuma ndiyumvira, none kuva aho twapanga ibintu, uko dupanze ikintu aho tuba twagipanze twasanga cyamenyekanye, nkavuga none iki bintu nibiki, kubera iki nguma mbandanya muri bino bintu. Hama rero ndavuga ati reka nsenga Imana kugira ngo Imana imfashe kugira ngo shobore nukuri gutahura ibi bihe ndimo. Hama Imana iramfasha, ngenda mu gikorane kimwe, ngiye mu gikorane nsanga y'abakozi b'Imana. Abakozi b'Imana rero wamenga bambonye, baca baraza baramvugishwa ko baravuga ati wewe ibiriko biragushikira byose wirengagije icuzi, wirengagije umugambi w'Imana kandi uwuzi. Jesi ndakuze umukozi w'Imana ntiyaranzi n'ivyo ndimwe, ntiyarazi na kimwe, wirengagije ivy'Imana yakubwiye kandi usanzwe uzi. Hama rero ucuja mu bindi, nico gituma uri kuragira ingorane zimeze gutyo. Nzitahura muri izo ngorane rero, umaze kugarariza, burya rero n'ubwiza bw'Imana buca bukuvako. Umaze kugarariza n'ivyo wari ufise byose birahera. Hanyuma umaze kugarariza, Imana nawe ishugukura kwa maboko. Burya rero ntuzuvuga ati ngo abantu baranyanse bagize gute, oya, wacumiye ku Mana. Imana nayo niyo nyene ikikwihanira. Muri ico gihe rero ndagira ibibazo, abagenzi baranyanka, abo twara tuvugana bose baca baramu telefona, akavuga ati ntunkwegere. Uwundi nawe namubwira ati mbega ni gute, akaca azimya telefone. Ivyo nari mfise byose mbona biragiye, ndavuga Mana none ibi bintu ni gute. Kumbe iyo umuntu agararije ubutegetsi, agararije abo batobanuje amavuta, inkurikizi niyi. Ndavuga ati jewe rero reka senge. Hama rero senga Imana izomfasha. Niho rero naca nagiye mu gikorane,
cyasanga rero burya Imana yacu ni Imana iratuzi kandi iratubona. Cyasanga y'umukozi w'Imana araca arambwira ngo reka ubwo bugarariji wewe biriko biragushikira byose nuko wagiye ku ruhande umugambi w'Imana ivyo kandi wari usanzwe ubizi. Hama rero aca arambwira ati fata ingingo usubireyo, hama kandi uzo uramusengera nyene cyubahira umukuru w'igihugu kandi ubikore ubikunze. Baransengera bavuga ati genda fata ingingo wandike mbere ku rupapuro, hama rero ubishikane kandi ibyawe niho bizosubira kandi kugenda neza. Ndavyiba ca baransengera, abakozi b'Imana bansengeye, ndafata rero urupapuro ndandika, mva aho hantu nagiye mu gikorane mfise urupapuro rwo gusaba ikigongwe. Mugabo shitse mu Burundi ndiyumvira mbe ndarutange ndarureke, Satani nyene azara aranyongorera. Mugabo kubera bari bambwiye ati nutasaba ikigongwe ahubwo uzopfa, nutasaba ikigongwe ibyawe ntibizosubira no kugenda neza, uzogira ingorane zikomeye cyane. Ndafata ndandika, ndasaba ikigongwe, ndandikiranye n'icubahiro, ndasaba ikigongwe. Hama rero numva nirindi jwi rirambwira ati ntibikwiye, ahubwo kubera nyene uba wari mu bugarariji bukomeye ca wandika n'abandi woba warakomerekeje muri ivyo bintu ugenda ubasaba imbabazi. Ndabandika bose umwe wese kuvyo yarasanzwe ajejwe, ndamushikira kuri nca numva ndabohose. Haleluya. Hama kugira rero ngo bigende neza numva ijwi rimbwira ko ntegerezwa kwiga Bibiliya. Mfata rero ingingo yo kwiga Bibiliya, gusoma ijambo ry'Imana no kwiga Bibiliya kugira ngo ntahure ivy'Imana, kuko ngo kubaha uhoraho ngo niryo tanguriro ry'ubwenge. Ndavuga ati reka ubu bwenge rero ndabuvome muri Bibiliya. Ndafata rero ndaza muri Bibiliya ndasoma ndiga ishure rya Bibiliya, hama ndaronka na diplome. Ntangura kuza ndakorera Imana. Hama Imana rero kuyambwira gusenga, sengeranya kuba umukuru w'igihugu, nyene icubahiro umukuru w'igihugu, ndasenga nkasenga, mugabo nzi ingene nshobora gusenga, kuko kera nasenga ukuntu nyene, ariko Imana iranshoboza. Ndaza mu byo gusenga, ndasenga. Hama haragera igihe rero, igihe cy'ama manifestation yatanguye muri iki gihe amatora atanguye. Hama rero ndabona abandi bariko baragarariza nkuko nanje nahora ngarariza. Ndavuga Mana, wewe niwe wankuye hariya hantu, unkura hariya hantu urambwira ati ntimukakore ku muntu kubona robanuje amavuta, kandi ukuganza kose kuva ku Mana. Mwami niwe wambwiye ngo subireyo, none ndagusavye wewe wenyene uze wiyerekane kuri Imana. Ndashaka mbwira n'abandi baba bari muri uko kugarariza abaganza, burya icyo Imana yatoranije ntushobora kukigwanya ngo gishobore. Haleluya. Twaragerageje byaranse, kandi n'abakozi b'Imana nabo barabivuze yuko nabo nyene barabonye ubukuru bw'Imana, barabonye ko Imana yamaze kumuhezagira unyene icubahiro umukuru w'igihugu cyacu. Hama nabo baza babivuga, bakaza bakonfirma ivy'Imana yavuze. Rero nashaka nsabe n'abandi, nukuri ubu byaravuzwe n'umukozi w'Imana yarabivuze, ntibaze jewe narabigira ntaho bampanura sinumva, mugabo ubunya nanje ndi ngaho kugira ngo ndababwire uzobandanya nakazi kiwe, bazokwihurira n'Imana yo mwijuru. Kandi aka kanya Imana impaye kwari kugira ngo ndababwire, kugira ngo nyabuna ahubwo bamusengere, basenge bavuge ati Imana aya masezerano wadusezeraniye turakeneye kuzoyabona shika, bamufata amaboko. Kandi turazi yuko ngaha mu Burundi amasezerano batubwiye Imana yari yamaze kubivuga ko tuzoba source de benediction mu yandi mahanga yose, ahubwo baze bayinjiremwo kugira ngo nabo bazobe bamwe mu bazotwara ubutumwa bwiza hanze. Rero mube muvyumva, abavyumva Imana ibahezagire, kandi abashobora gufata ingingo ntivyoroshe kuyifata, birasaba ikimazi, ni ukufata ingingo hama ukifatanya aho Imana ishize ikiganza nawewe uhashira ikindi. Igice ca mbere c'iki kiganiro kigarukiye ngaha. Imana iziga mu Burundi naho kundwiza mu gice ca kabiri kizoba kirimwo intahe ya Kizigenza n'umutambukanyi wiwe.